Shalom bakunzi ikiganiro kanguka, uno musi ku musi wa mbere mu kanya gato muga mukurikirana ikiganiro co muri kano gatondo. Shalom wakunzi ikiganiro kanguka, jewe ndakibashikiza naitwa Ndikumana. Uno musi turi ku musi wa mbere, igice ca mbere muza gushikirizwa n'umukozi w'Imana Esdras Biranguza, nanje nca nkomeza mu gice ca kabiri. Shalom. Hari ibice bigera kuri bitatu bigize icivugo ca kanguka. Igice ca mbere nuko dukwiye kwemera ubugombe bw'Imana no mu gihe bushobora kuba butandukanye n'ubwacu canke nico twifuza. Ica kabiri nuko dukwiye gusenga misi yose. Ica gatatu nuko kizira kwidodomba, ahubwo dukwiye gushima Imana muri vyose. Uyu munsi ndavuga igice ca kabiri kitubwira ko dukwiye gusenga misi yose. Gusenga ni ikintu ciza cane kandi nizera ko abakristo bose bazi. Ariko rero gusenga misi yose bitandukanye no gusenga gusa. Kuko umuntu arashaka kuvuga ngo arasenga kandi asenga rimwe mu kwezi canke akabasenga rimwe mu mezi atatu, vyose vyitwa gusenga. Ariko biratandukanye n'umuntu asenga misi yose. Ico Imana idushaka ko nuko tugera ku rugezo, nuko tugera ku rwego dushobora gusenga misi yose, tutariko turondera gusa kuyibwira ingorane zacu canke ico turiko turayisaba, dushobora kurondera ubusabane, dushobora kurondera imigenderanire nayo. Gusenga misi yose bigaragaza kwizera. Ni ikimenyetso cerekana yuko uzi neza uri kurabwira, kandi uri kurabwira ko akumva misi yose igihe cose usenze. Satani ashobora guca intege abantu bose bashobora kuba bakekeranya rimwe na rimwe kubera ibibazo bariko baracamwo, kugera ahantu bibaza ngo mbega Imana vy'ukuri irabaho. Bene abo bantu Satani ashobora kubatera kuzazanirwa, ashobora kubateza confusion, kwibaza ngo Imana irahari, akabaca intege rimwe na rimwe, akabereka ko Imana basenga itabumva. Ariko umuntu yizeye arizera no mu gihe atanyishu ariko araronka, no mu gihe amasengesho yiwe abona umengo ntariko arishugwa, kuko azoba azi yuko Imana asenga n'Imana iriko iramwumva, natana kimwe ariko arabona, nataca ariko arumva muri we. Hari igihe umuntu asenga akavuga ngo nta na kimwe ngo numva muri jewe, canke akavuga ngo nta bwiza bw'Imana ndiko ndumva muri iki kirere, muri iki kibanza ndimwo. Ariko ndashaka kukubwira ngo mu gihe uzi Imana uriko urasenga, ntuzorondera kubwo bwiza ngo ubwumve aho uri kugira wemere ko Imana iri kumwe nawe canke iri kwirakumva. Uzokwizera ko ijambo ryose uri kuravuga uri kuribwira Imana yumva, kandi Imana ikora, kandi Imana ishoboye. Kimwe mu bintu Satani ashobora gukoresha kugira ngo ace intege umuntu nuko amwereka ngo kuva igihe utanguye gusenga niho hatanguye kuza ibibazo mu buzima bwawe, niho hatanguye kuza ingorane zitandukanye. Ariko ikintu cose data atateye mu buzima bwawe, ikintu cose waronse kitavuye ku Mana, Imana ishobora kugikuraho kugira ngo iguhe ivyo yaguteguriye. Nkuko bimeze iyo umurimyi agiye kubiba, iyo umurimyi agiye gutera imbuto, abanza kurandura ivyatsi bibi kugira ngo ategura umurima, atera imbuto nziza. Igihe cose uzoba uri gusenga misi yose, igihe cose uzoba uri kugira ubuzima burondera kwera, urondera kwezwa imbere y'Uhoraho, ntuzukekeranye naho hazogira ibintu bimera nk'ivyononekara mu buzima bwawe. Ntucike intege ngo wibaze ngo hari ibintu Imana itari kwirumva canke hari ibintu Imana iri kwirareka ngo vyononekare. Nuko hari ikintu iriko irategura ku buzima bwawe kubw'umugambi igufitiye. Dusome mu vyakozwe n'intumwa igice ca 10 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 1 à 2. I Kaisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa Abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana akayitinya nabo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Ico gihe umugabisha w'ingabo 100 nta kibazo yari afise mu buryo bw'amafaranga, yari afise ubuzima bwiza. Bisigura ngo gusenga kwiwe ni kwari guhagaze mu gusaba ibintu Imana. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo yasenga n'urugo rwiwe canke n'inzu yiwe ubudasiba. Umurongo wa 4 uravuga ngo nawe amukanurira amaso afise ubwoba, aramubaza ati niki ga mwami? Aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze biba icibutso imbere y'Imana. Uyu munsi nawe ushaka kuri kurasenga ukabona nta kimwe kiriho kiraba, ndashaka kukubwira ngo hari igihe kizogera amasengesho yawe akaba ivyibutso canke ugwibutso imbere y'Imana, hamika kurungikira umumarayika kugira ngo ivyawe vyose bihinduke. Gumana kwizera
kuko nta muntu ashobora gusenga misi yose ubudasiba ngo azobananye ubuzima bwo gutsindwa no kumererwa nabi ngo ndiho ntihagire ico akora. Ndakubwije ukuri ngo umunsi umwe azokwibuka amasengesho yawe hama ahindura ubuzima bwawe. Tugeze mu gice cya kabiri ni kuvuga umwanya w'inyigisho. Murazi ko mu ndwi iheze twaharangije igitabo cya Esiteri, twarakimaze ku mwanya nimbura umushasha ushobora gukurikira muri archive ibyo twamaze kuvuga. Ariko ubu rero nk'uko mubimenyereye turangije igitabo cyo tugenda ku nyigisho shasha. Ure tugeze ku nyigisho shasha, hanyuma niyamara guhera dusubira mu kindi gitabo cyo mu isezerano rishasha. Maze ko tubananye dukora ubu rero tutanga inyigisho shasha nise kubera iki ingo nyinshi zidashikama, pourquoi beaucoup de mariages ne tiennent pas. Rero iki ni ikintu gikomeye, ni inyigisho y'inkoramutima nk'uko novuga ni iri sensible, ni inyigisho y'inkoramutima kuko tuzofata umwanya ukwiye twige igituma ingo nyinshi zidashikama nk'uko tubibona. Igituma mvuze rero ko ari inyigisho y'inkoramutima nuko hari byinshi zovuga bishobora kuba ikora ku muntu umwe wese ugiti ciwe. Abantu bakora nkurikira bafite ingo zasambutse batandukanye nabo bubakanye bumve ko ntariko ndavuga umuntu ku giti ciwe, tuko turarondera ijambo ry'Imana ico rivuga. Mbega hari ikintu Imana ivuga kuvyerekeye ingo canke mariage? Kweri ki tuzi yuko ari Imana yacizeho urugo ariko bikama byononekara gose kw'isi yose, si Buraya gusa, ni mw'isi yose. Amaka yo gutandukanya ayo bita divorce iburaya niho bigaragara cyane, muri Amerika, muri Canada. Ugiye kuraba biharuro kuri internet urumigwa, birateye ubwoba. Ari ibihugu usanga bageze ku bice birenga 70%, plutôt 70%. Uvuye yuko couple cyangwa abantu bubatse, ugiye kuraba ingo zubatse ibice birenga 70 ugasanga bari divorce canke bari séparé. Uvuye yuko barahukanye canke baravanye. Ivyo rero biragaragara cyane Buraya canke muri Amerika, ariko muri Afrika kenshi ntibigaragara. Ubu niho bitanguye kuba ama divorce canke kwahukana, biratanguye kuba muri Afrika naho nyene bigaragara, ariko kare ntibyagaragara. Nuno munsi hari benshi tubona bari kumwe ariko batari kumwe, benshi muri Afrika. N'umuco muri Afrika kera nenzwe mu Burundi gusa, ariko nasanze no mu bihugu byinshi muri Afrika usanga umugabo n'umugore babana mu nzu n'abana, wowe ukabona basohoka uzi ngo bari kumwe ariko batari kumwe. Aho menya ko batari kumwe nuko umugabo aratamuhira cyangwa umugore agatamuhira, ugasanga ntavugana n'umugore wiwe cyangwa ntavugana n'umugabo wiwe, bagahurira n'abana ku meza. Bamwe usanga n'ivyumba byaratandukanye, usanga uryama muri chambre yawe, umugore aryama muri chambre yiwe, bakamara imyaka 10 irenga kushika abana bazogere gusohoka, uzi ko ari abantu bari kumwe ariko batari kumwe. Ariko ivyo rero kenshi Buraya bigeze ngaho baca bavana. Mu bihugu vy'Iburaya canke muri Amerika baca bavana, ariko muri Afrika benshi baragumana. Ariko no musi biratuma kwigaragaza ko ingo nyinshi ziko zirasambuka, bigaragara ntirashikira ku rwego rw'Iburaya canke muri Amerika, ariko biratanga no kugaragara muri Afrika. Rero iyo uravye ivyo biharuro 60% birenga, 70% birenga bahukanye, ukibaza ubibonye kuri internet bwa mbere nk'ibibona kenshi nibaza ngo nabapagani gusa, ariko nasanze nabitwa ngo n'abakristo, nabitwa ngo barizera Yesu Kristo mwami n'umukiza. Uno munsi ingo ziko zirasambuka z'abantu bakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza. Hageze naho n'abakozi b'Imana benyine ubwabo bitanguye gusambuka bigaragara. Rero ino nyigisho ntanguye amaze igihe nguma numva mwe mu Imana kwambara kubivuga, nkumva umengo ni ibintu biremereye canke ibikora mutima biri sensible, ariko mwe mu Imana aravuga ati bivuge kuko ni benshi cyane bagukurikira bakeneye kuvyumva. Ushobora kuba atakibazo ufise ariko asanga urakeneye kuvyumva, kumbure nturashika aho kwahukana canke gutandukana, ariko niwumva n'inyigisho kuva itangura gushikira
birangire uzotahura neza intumbero Imana ifise kuri mariage canke ku rugo, hanyuma niwamara kubishira mu ngiro nk'uko Imana ibishaka bizogufasha. Rero no musi n'intangamarara nta nyigisho ndinjiramwo, ariko nshaka kubategura twumve ivyo tugira tujemwo. Ni urugendo rurerure, sinzi igihe bizomara, sinzi umwanya tuzomara ko turavyiga, ariko uko mpwemu Imana zondongora nzobandanya ndabasangiza ico mpwemu Imana zoshira ku mutima. Nshaka kubabwira yuko je ntari mu expert mu vya mariage, sindi umuntu uvuga no mu professionnel, ariko ngomba tuje mu ijambo ry'Imana. Mbega Imana ivuga iki? Ijambo ry'Imana rivuga iki kuvyerekeye ingo? Kweki zisambuka kandi twumva ko vyavuye ku Mana. Hari ikibazo tukwiye gutahura. Utaramenya aho bipfira urashobora kuzogwa muri uwo mutego. Rero ni twamara gutahura mpwemu Imana katumurikira, tugatahura neza ikibazo aho kiri. Hari benshi bankurikira batazogwa muri uwo mutego. Hari n'abawuguyemwo bazomenya ico bakwiye gukora bijanye n'ijambo ry'Imana. Rero ngaha nashaka kubabwira yuko umwigisha wa mbere muri uru rugendo utanguye ni mpwemu yera. Jewe nzovuga, ariko ni mpwemu yera azovuga, kandi mu bisengere ndiyo bishatse ejo niyo zotangura kwinjira mu nyigisho. Ndiho abaho umugisha, mugira umunsi mwiza. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibagiye gufyonda ku gakengeri kugamumenyeshwa igihe cose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cane.